Ndakuramukije wowe munywanyi wacu ubana natwe kandi ukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije. Hari amakuru tugira turabire hamwe ariko haravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni amakuru yihuta cane adushikiye kano kanya, akaba ari amakuru tugira tugende turabira hamwe. Zimwe mu ngingo nkuru z'amakuru adushikiye turi buze kugenda turabira hamwe, hakaba harimwo inkuru ivuye mu rwego rw'iperereza ry'Uburundi, aho umukozi mukuru w'ibiro bikuru nyene vy'iperereza apfunzwe. Kuri ubu ngubu hakaba hari amakuru dufise yuko nawe ibigiye kumushikira vyoba ari ivyago bikomeye cane, na cane cane ko dufise amakuru yuko ashobora gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Ese uyo mukozi mukuru mu biro bikuru vy'iperereza aragirizwa iki? Biravugwa yuko hari amabanga akomeye cane yamenye, turaza kuyumviriza twumve ico yagirizwa, ndetse n'ivyo bivugwa yuko ashobora gupfunga ubuzima bwe bwose. Tuze no kuraba ivyo vyose yagirizwa ndetse n'ukungene yafashwe. Nayo mu yandi makuru nanone turaza gusubira twumvirize bimwe mu vyo abahunze igihugu c'Uburundi basaba leta ya Gitega, na cane cane yuko hari ibikorwa biriko birakogwa, igurishwa icamunara ry'ivyabagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ribandanyije guteza impari, indyane ndetse no kutavuga rumwe mu bategetsi b'u Burundi, ndetse n'abandi bantu batandukanye bariko barakurikiranira vya hafi ibiriko biraba muri ico camunari, ndetse n'abategetsi boba bavyinyegeje inyuma boba bariko baragura bimwe muri ivyo bikoresho ndetse n'ayandi matunga y'abahunze igihugu kuva mu ndyane zatanguye ngaha mu gihugu c'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubwo abashakaga gutembagaza ubutegetsi vyankaga umugambi wabo ukaburizwamwo. Nayo mu yandi makuru turi buze kurabira hamwe, hari amakuru adushikiye yuko hari abarundi bahijeje kwirukanwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ese abo barundi bobo baragirizwa iki canke n'iki catumye birukanwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo? Turaza kuraba abo barundi ni bande canke n'iki gitumye birukanwa muri ico gihugu cibanyi. Izo zari impfunyapfunyo z'amakuru turi buze kurabira hamwe, nkaba nguhaye ikaze wewe tugiye kubana. Nimba utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe kumanuka musi y'iyi video urabe ahanditse ijambo s'abonner. Kuri wewe ukoresha igifaransa ufyonde ko, na wewe ukoresha igicongereza uraraba ahanditse subscribe maze ufyonde ko, igihe cose turonse amakuru mwene nkaya uraje uba mu bambere bayaronka. Murazi neza rero ko hari twe bambere tubakorera amakuru atohojwe neza, ya makuru utazokwigera urondera ahandi hariho hose, ya makuru aba yakorewe amatohoza n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu karere k'ibiyaga binini. Ayo makuru barayatohoza bakayashira hamwe bakayaturungikira, maze na jewe nkayatunganya neza nkayabashitsako ingingo imwe imwe. Munywanyi wacu wewe utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndakengurutse cane kuko mutwereka urukundo. Nkaba nkengurutse kuri wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, igihugu cose woba urimwo, ndetse n'abari ku migabane y'amakungu, nibagiye abari ku migabane ya Amerika, Buraya, Aziya ndetse n'ahandi hose woba uherereye. Nkaba nguhaye ikaze cane muri ano makuru. Inyuma y'impfunyapfunyo zayo rero nagusavye gufyonda subscribe, nizeye yuko wabikoze. Nari nabikubwiye mu mpfunyapfunyo yuko hari amakuru avuye mu iperereza ry'Uburundi yerekana neza yuko umukozi mukuru mu biro bikuru vy'iperereza apfunzwe. Imvo zikomeye cane zatumye uyu mukozi mukuru w'iperereza ngaha mu Burundi apfungwa uraza kuzimenya, ndetse umenye ivyoba bigiye kumushikira, na cane cane yuko dufise amakuru yuko ashobora gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, akaba yiyongereye ku bandi bantu bapfunzwe bariko baravundira mu munyororo bazira bamwe ivyiyumviro vyabo, abandi bazira ivya politike, abandi bazira ibintu bitandukanye. N'uyu wewe nyene turaza kumviriza
kuraba ico azira, ndetse akaba yari n'umwe mu bantu ndakogwa ko muri iki gihugu cacu c'u Burundi, none nawe biraboneka yuko vyamuyangaranye. Reka rero ano makuru yacu tuyatangure turaba ico uyo mukozi w'iperereza ayagirizwa, nk'uko amakuru twakoreye amatohoza avyerekana. Ku batamuzi rero ndakwibutsa yuko uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi mukuru akaba yitwa Emmanuel Nsabimana. Amakuru rero atwereka neza yuko kuri uno amakuru yashitse kuwa kabiri mw'ibohero rya Rutana, aribwo yinjijwe iryo bohero riri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Buri umwe wese ariko yiyumvira uyu mukozi w'iperereza mu biro bikuru vy'iperereza ry'u Burundi yoba yagirizwa iki canke arahogwa iki. Amakuru yo kwizera zemezwa n'amasoko yacu, amakuru kandi ava mu gipolisi ngaho muri Rutana aremeza iyo nkuru yuko uyo Emmanuel Nsabimana, umukozi mukuru mu biro bikuru vy'iperereza, yapfunzwe. Uwo muntu yagirizwa icyaha gikomeye cane co guhemuka hamwe no kumena ibanga ry'akazi. Ibi bishobora gutuma apfunga ubuzima bwiwe bwose, nk'uko turi buze kubiraba muri ano makuru. Amakuru yo kwizera arerekana neza yuko umushingantahe Nsabimana yahoze ari umuyobozi wa radiyo Ijwi ry'Abanyagihugu isamiranira mu buhungiro, hakaba haheze imyaka irenga 5 inyuma yaho isamburiwe ku munsi wakurikiye uguhakwa gutembagaza ubutegetsi bikanka muri Rusama mu mwaka w'2015. Uyo kandi akongera akaba yarigeze kuba umunyamabanga w'uruganda rw'ikinyamakuru Iwacu. Gushika rero kuwa kabiri akaba yari umutegetsi mu biro bikuru vy'iperereza, ubu akaba abarizwa mw'ibohero rya Rutana. Amakuru kandi twakoreye amatohoza yizewe arerekana neza yuko nk'uko biva nyene mu bajejwe ibohero, akamenyesha ko muri rusangi yahimuriwe ku munsi wa kabiri mw'ijoro. Amakuru kandi dufise arerekana neza yuko imvo z'iryo pfungwa kimwe n'ikibanza yafatiwemwo gushikana n'ubu kitaramenyekana, ndetse tukaba tukiriko turakora amatohoza kugira tumenye iyaho yoba yarafatiwe mu vy'ukuri. Ariko naho biruko, umwe mu baharanira agateka akaba yamenyesheje ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi rwa Twitter ko yahoze ari umumenyeshamakuru akurikiranwa ndetse ariko arafungwa ngo kubera guhemuka be no kumena ibanga ry'akazi. Ese iryo banga ry'akazi yoba yaramenye ni irihe, canke se ibindi vyayagirizwa ni ibihe? Ndakwibutse yuko abamenyeshamakuru bacu bakiriko baratohoza amakuru kugira bamenye icinyegeje nyuma y'iryo pfungwa ry'uwo ya muyobozi mukuru mw'iperereza ry'u Burundi. Gusa amakuru dufise akaba ari uko iki cyaha yagirizwa gishobora gutuma apfungwa ubuzima bwiwe bwose. Ibi tubikura kuko ingingo y'591 y'igitabo mpanavyaha mu Burundi ibivuga mu gitabo ca kabiri, guhemuka bihanishwa gupfungwa ubuzima bwose. Amakuru rero yo kwizera dufise akaba ari uko intumbero canke icoba cinyegeje inyuma y'iri fungwa ryo yahoze ari mw'iperereza yoba ari gupfungwa ubuzima bwe bwose, na cane cane yuko bamwe bavuga yuko ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi bukoreshwa n'umugambwe iyo bafise ico bakwikeka ko bagushakira ico bakwagiriza. Uyo nawe rero nubwo tukiriko turakora amatohoza atawavyemeza, hari amakenga yuko ashobora gupfungwa, ndetse muri rusange bikaboneka yuko hari ibanga rikomeye cane yoba yamenye. Turibuze kumviriza amakuru yacu ataha.
nari nabikubwiye kandi mu mfunyapfunyo imbere yuko turaba ibiriko biravugwa ivyo abariko baragurishirizwa ivyabo mu camunara bashikiriza ndetse basaba leta ya Gitega n'ivyo babigiye gukurikira, mbanze ngushitse ko iyi nkuru nayo itari nziza, aho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cirukanye abarundi barenga 40. Amakuru adushikira arerekana neza yuko abarundi 48 barimwo abana 3 n'abagore 4 birukanywe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amasoko yacu avyerekana. Ibi vyabaye bakaba bashitse rero mw'ijoro ryo kuwa mbere aribwo birukanywe, ndetse muri rusange iryo joro rishirwa kabiri bikaba vyabereye ku kirindiro c'igipolisi gicunga imbibe kiri muri zone Kabonga ya komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba, ngaha akaba ari mu manuko bw'u Burundi. Nk'uko amakuru ava ngaha bivuga, ubwato buvuye i Kongo bukaba bwarahagaraye ku kirindiro c'igipolisi kijejwe imbibi ahitwa Ikabonga. Abantu rero 53 harimwo 5 bajejwe ubwato hamwe ndetse n'abarundi 48 akaba aribo bari muri ubwo bwato nk'uko amakuru avyerekana. Abarundi rero batahutse bakaba bari birukanywe n'abategetsi b'i Kongo nk'uko tubimenyeshwa n'amasoko yacu. Amakuru ava mu gipolisi amenyesha ko abo birukanywe bari bagiye muri ico gihugu ca Kongo mu kwezi kwa Nzero umwaka wa 2020 bagiye kurondera akazi. Muri abo birukanywe hakaba harimwo abana 3 hamwe n'abagore 4 bavuka mu ntara 7 zitandukanye z'u Burundi, bakaba rero ngo bakiri mu mugwa mukuru wa zone Kabonga. Kwa makuru avyerekana bakaba barindiriye inyishu y'ibipimo vya COVID-19 kugira bace basubira mu miryango yabo imenyeshwa nabo mu ntwaro. Gusa akaba ari amakuru bivugwa yuko ngo bano bantu bo barukanywe mu gihugu ca Kongo bamwe bagirizwa yuko ngo boba harimwo abatasi. Gusa ayo makuru ntago yoyo turayatoza neza tumenye kuko nimba vyoba ari vyo. Tuvuye muri izo nkuru ziriko ziravugwa cane, reka turabe n'ibindi biriko biravugwa n'abariko baragurishirizwa ivyabo mu camunara kiriko kiragirwa n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndakwibutse yuko kuva kuwa kabiri w'iyindwi ubushikiranganje bw'ubutungane buriko buragurisha icamunara ibikoresho amazu vy'abagirizwa ko bagira uruhara mw'ihirikwa ry'ubutegetsi ryanse mu mwaka wa 2015. Bene yo bakaba bavuga ko ico gikorwa cagiyemwo akazikira nk'uko abavyerekana. Hari ico bamwe rero mu bariko barakorerwa iryo bara bariko barashikiriza inyuma yaho biboneka yuko hatanguye kuzamwa impari muri ivyo biriko biragurishwa, ndetse bikavugwa yuko hoba hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi baba bariko barashaka kugura ivyo bikoresho, na cane yuko bariko barankira abamenyesha makuru ko bashika igikorwa kiriko kirabera kugira batazotahura neza ico bacinyegije inyuma, ndetse n'abandi bose baba bariko barashaka kugura ivyo bikoresho niyo matunga harimwo amapikipiki, amagare, imodoka n'ibindi bikoresho vyo mu nzu. Bariko barahashika bagasanga hari abantu bisa nkaho bahejeje kugura ivyo bikoresho, bikaboneka yuko hari umugambi winyegeje inyuma, ndetse harimwo bamwe mu bategetsi na cane umugambwe CNDD-FDD boba baraguze ivyo bikoresho. Ese abo ngabo bariko baragurishirizwa ivyabo bobo baravuga iki? Abahinga mu vy'amategeko nabo bavuga ko amategeko yahonyanzwe muri ico gikorwa. Muri rusange rero bakaba baragabisha leta y'u Burundi ko hashobora kuba inkurikizi zidasanzwe kuri leta izoza mu nyuma, na cane yuko bivugwa yuko ngo leta ya CNDD-FDD itozokwama ku ntwaro igihe cose. Bavuga ko bategekanya kwitura ubutungane mpuzamakungu
amakuru akatwereka neza yuko ivyo bintu biriko biragurishwa hanini ari ibitanda, ibirato, impuzu, amafrigo, amatera, ububati, amaradiyo, amateleviziyo, intebe z'ubwoko butandukanye zo mu nzu n'izo mu makoraniro, amakinga, amapikipiki n'imiduga. Ubushikiranganji bw'ubutungane mu itangazo rito bwavuze yuko ngo muri rusange bubigize mu ntumbero yo kubikingira ko vyankirika canke se vyononekara. Mugabo bene vyo bakaba bavuga ko batigeze babimenyeshwa, bakavuga ko ari igikorwa co kugaragaza muri rusange akazigira bagize cakozwe muri rusange hahonyanzwe amategeko. Umwe muri rusange ku mugwa mukuru wa politike akaba yamenyesheje ati sinamenyeshejwe na kimwe, nibo nyene baduha umuco bagira baca ku bintu ndetse no ku mabuye, nta n'indwi iheze ibintu vyanje bifashwe. Vyumvikana ko hari icinyegeje inyuma y'ico bise igurishwa icamunara vyavuzwe. Ibi vyose rero bikaba vyavuzwe na Christine Nininahazwe, umupfasoni wa Generali Hermenegilde muri rusange rero nimenya apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Arongera akagira ati kandi bashaka ahubwo kutwambura ivyacu jewe n'abana banje, ivyo ni ibintu vyanje kandi ntibiri mu itunga ry'umuryango. Dufate rero ko mugabo wanje afise ivyo yagirizwa bijanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi, mugabo twebwe ivyo nta ruhara na rutoya tubifisemwo n'abana. Baratwanse rero uburenganzira bwo kuba Barundi kubera ko batwambuye ivyari bidutunze vyose. Niko vyavuzwe n'uyo umukenyezi, akaba yavuze rero ko acamenyesha ko azokwitwara mu masentare y'u Burundi, y'akarere ndetse n'aya mpuzamakungu kugira ngo asubizwe utwiwe. Mu minsi iheze rero inzu y'uwo mukenyezi ikaba yarafashwe ica ijamwo abantu bakiri bato, bivugwa ko ari imbonerakure bashizweyo n'igendereza rifadikanije nabo mu butungane nk'uko amakuru avyerekana. Amakuru dufise akavuga ko ibindi bintu bitegerezwa kugurishwa ari ivya Generali Cyrille Ndayirukiye agira kabiri mu bari barongoye hirikwa ry'ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ico kimwe n'ivyo batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu. Kuri urwo rutonde kandi hakaba harimwo n'ivyishira hamwe Mezo Shalom nk'uko twari twabibashikirije. Margarete Barankitse wewe akamenyesha yuko ikirenze kubwiwe ngo ari uko leta yatumye ngo bayihunga, ngo nico rero giteye isoni kurusha ikindi ngo ni ugusohora imfuvyi Mezo Shalom yari itunze mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Hari ikicaro ca Mezo Shalom kuvyerekeye amatungo, iyo ngo singorane kubera ko ngo bitebuke bakaba bazobisubizwa n'inyungu. Ivyo vyose bikaba rero vyavuzwe na Margarete Barankitse. Muri rusange rero akamenyesha yuko Barankitse avuga ko yiruhukije ngo amafaranga azova mu igurishwa ry'ivyo bintu azofasha mu korera imfuvyi n'abapfakazi, ngo hako ngo bipfishwa ubusa, ngo kuko rero ngo niryo hangiro yarafise. Muri rusange rero ngo ivyo bintu ngo ni ivy'ikigo Mezo Shalom, ukurikiranwa n'ubutungane ni Margarete Barankitse. No kuvuga ko ngo biheze kuwo bakeneye ivyo rero ngo ivyo bintu biba vyari bijanye bikagurishwa bigafashishwa abo bafashwaga, bikamenyeshwa rero ko nawe ngafise intumbero yuko muri rusange muri rusange abo bose bariko baragira uruhara muri ivyo bikorwa bazoshikirizwa ubutungane, yaba ubutungane nga mu Burundi ndetse n'ubutungane mu karere. Ayo rero namwe mu makuru yariko aravugwa cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, amakuru utazokwigera urondera ahandi ariho hose. Niba ushaka urajubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, icyo usabwa no gufyonda subscribe maze tukaraje twibanira mu makuru yacu. Komeza ugira ibihe vyiza cane.